ivyo birangyoye donc njyewe ndaramukunze kuva ndamubona. uba ntago umukundira ubufansi nyene. Oya ndamukunda mu mutima, ndamukunda bya bindi ukibimenya bya pompompo. ubu ushaka ntare ko aza kubera umugabo mubane nk'umugore n'umugabo mu nzu ashaka numuvyarira ko Lefasi ndamwemeye yuko akazohinduka abo muhungu rigeze wa mbere ku mudraga. Hello Lefasi do inyisho media kuri mikoro na Nice Behind Camera kumwe na Beni. So Lefasi ndazi uyu mudada turi kumwe ngahasi bwa mbere mu mubonye si bwa kabiri ububaye inciro ya gatatu bamwitwa ntago novuga izina za kwivugira. So Lefasi yiriwe ngakuva mu gitonzo Nice ibintu byishambe mbereza ngo washika ndamukuze na boss na manager nambye ati ntibishoboka arambembereza rwa ati sinobishira private yanyu bitegerezo byo imbere ya nani ya kamera kugira mwese mugire nte mubibone. So Mika bantu ndamukize bakunzi ba Instrument. hi Hi namafye rabutare bakumva hi. So Lefasi ubakatariro bisanzwe wambwiye igikorwa wambwiye je turi Inyisho Media nagikoze ngo uyu mubonajire wambwiye ndamuhuze nawo naguhujije ijambo niki wawe. Donc n'amaye micro ndamusaba abafana banje Lefasi ndi mu biro bishi wazi biro yangiriye kuva mu gitondo namaze na confuse. So manager ndamukiriza abakunzi ba Inyisho Media n'abakunzi bayo wawe. Eka ndabaramutse bakunzi cyane cyane abakunzi ba Inyisho Media, abakunzi bakurikirana Inyisho Media 100%, babakunzi bari bafise umutima w'urukundo, bafise kagatima gato gufashisha abantu, bafise kagatima ko kwetapa ama commentaire muri Inyisho Media. Ndabakunda cyane, ndabaramukije bivuye ku mutima. Ego. Okay. Imisi myinshi cyane ntarabona ama commentaire, sindiko ndasoma ama commentaire ariko no munsi nza gusubira kandi ndaba ama commentaire y'abantu badukurikirana. Sawa kandi manager. Ariko rero imbere ya vyose uyo ndakubaza uyo n'umudada cyane ko wavuze ko ari umudada. Hari ibindi bintu nka televiziyo ya Inyisho Media, televiziyo y'abantu biyubasha, aba televiziyo y'abantu bafise ivyumviro byo gufasha abantu. Ni televiziyo yo cyakwa makuru nyene afise inumbero nziza. Ariko numvise mvuga ati ngo uyu mudada ari ngaha je ndicaranye n'abadada babiri canke nticaranye n'umudada umwe. So Lefasi arambajije je kubwi wanje bona yuko ari umudada sinzi ko bwati ko ari umutipe cyangwa ari umubobo sinzi ko ari reka ndamwibarize uri umuhungu uri umukobwa uri ki. Ndumukobwa donc wumvise manager. Ndabona byati ko numudada sivyo niko karaje bati numudada ko kinamubonye se yambaye kanzu nk'iyo nambaye ya afisi imishatsi giye office nakuvuga gute yasize iminwa nkuko naje yasize navuga gute ari umuhungu ambwiye mushikirize rero boss wambwiye wambembere je Nice shaka kumuje na manager naguhujije ijambo niki wawe. icyo ndashaka muri media donc hariyo umuhungu ndahuye nawe ijaejo twahuye ngaha ntitwahujije ariko anukagura avuga mu miganya ariko byaramba bagendera naenda mu byoko nzogaruka kandi kumubona boss wiwe ari boss wiwe ngaha. Rero ndiko ndamurondera rero ndashika Nice ndabigusabye umunyereke. Nabikoze naguhujije na manager nguye. Ega we nimba wabije umengo ari kiganiro nigeze kubona ari kumwe na Ntare ikigamo kubita isentire. Urazi ko ubu nyenejeje kuvuga ibintu sinavyumvise neza, sinzi ko usigurira kugira ndavyumve yavuze gute. Lefasi yavuze kukujina mtahuye na understand ashatse kuvuga ati yuko abakozi wahora ukoresha harimo umutipe yakunze sivyo yaragerageje kumudragame wewe ntago yamwemereye. Rero nkawe boss ukoresheje nk'ikiho cha wiki aje kugusaba ubufasha we ko umufasha nicyo ntago ntahoye mbo kumufasha gute rero aho nico tugomba kuko no kuvuga yagumya avuga umengo imvura ikwiragwa
urumva amata yaguma reka tubyihose ariko ntabitahuye nkuko yajeje kubisigura yavuze ati ngo mu batipe banje nigeze gukoresha ari umuntu yakunze uwo muntu yamukunze gute muba yakunze wewe ko je mfise umukobwa umwe yo wakunze wewe cyangwa muri abo batipe nyene ko mbone pa je navyo nahuye neza 100% sinzi ko le fans oya ntago shaka ko mubice akunda umudada nkanje but mubwire wakunze nde nakunze nare bega wakunze uri mu babandi bamushigikira neza nare ko agaruka mu bikorwa canke ukunda wakunze ukuntu nyene yitwararika mu bikorwa wamukunze gute kuko gukunda umuntu biratandukanye nico kimwe na je ngene ndagukunda ngene ndamukunda ariya Beni ndamukunda manager wacu Frank nkamukunda abandi nyene sonze dukorana benshi cyane abandi babakinyi b'amafilme ndabakunda kubabona pana yamukunde muri yo style nimba kuri umufelicite ni bien mugabo narewe twaramwirukanye oya nje ndamukunze gusa kujya abandi bakunda abandi akubajije Mika urukundo ratanzwe kuko ati ndakunda umuntu nk'uwo bafansi bati ndamukunda nice nk'uwo fansere ndamukunze biki n'umufansi wanje ndamukunda ibintu akora ibintu nk'ibyo cyo bati ndamukunda yene urukundo ivyo birangyoye donc nje ndaramukunze kuva ndamubona uba ntago umukundira ubufansi nyene oya ndamukunda mu mutima ndamukunda bya bindi ukibimenya bya pompompo ego ubu ushaka ntare ko aza kubera umugabo mubane nk'umugore n'umugabo mu nzu ashaka numuvyarira ko bari comedy bari kiganiro Defansi nisi yaravuga ati ko ashaka mu vyarire nta gatondo niriwe mu stress rero rimwe na rimwe ari biganiro munakora bikamukura ama stress nibindi n'iki kiganiro je ndiko ndabona ngo ndi muri scene ya film nuko novuga oya biri serious okay reka tuvuge rero turi serious nokuri umuntu w'umuhungu aho byakabere mu gihugu cyo Burundi vuga ati umuhungu akunda undi muhungu ngo babane bavyarane wapi na wapi Jesse jawe kuyonaga sinigeze ndabibona ivyo bintu manageri yakubwiye ati ntago ari umuhungu sibyo cyo kintu muvugiye vuga ati ntago ari umuhungu n'umukobwa ntago abyara raba amaboko yiwe raba imitsi nuko reka kwanza sinzi ko cameraman yo kwega neza vraiment ana mregeza mtoto wa watu tureke ibintu byo gupyitiriza ahubwo rero nk'ifashanyo nk'abakozi ba Inyishu Media nyine ko twabasaba yuko uyu muhungu wacu agomba yihindukize nk'umukobwa agomba yihindure umukobwa kandi ari umuhungu akeneye ibintu by'amasengesho akeneye ko tumufasha n'ibindi bega je icyo cyo kuvuga ati ngo uramukunze ntare n'ibindi je sino bamushigikira na rimwe kandi rero ibi bizotuma neza ko je yiye ifata decision urabona ujya mukobwa ujya muhungu nawe nyene warayigira umukobwa imbari yo Clara kenshi bakunda kumukoresha kigana ariya natwe twaramukoresheje ryari narabonye mu kigana wagiye kumukoresha yakore muri Waka Light imbari Clara nunyene abwo je nako ndibaza ko ari Clara uramuzi Clara murazina oya uyu ni mushashi wanje donc Clara nawe nyene afize comportement nk'iyo nyene nguvuga rero Inyishu Media nibari tuzobera inyishu y'ibibazo by'abantu we na kibazo fisi kuko icyo kibazo cyawe kiri contraire n'ivyumviro byacu kandi ari abafana nyene bamwe bagenda bavuga ati rero nka Inyishu Media mu bizogerageza muturonderera amakuru yo gufasha abantu n'ibindi nkawe wewe waje wituye ikibazo fisi icyo si kibazo no kuri bakozi ba Inyishu Media umva icyo n'ikibazo cyo kumufasha umuhungu wacu aguma ngo waramukunze kandi aguma yakana neza ko atari umuhungu nuburogi warakuroze cyangwa byagenze gute oya niko nsanzwe meze bakuza Inyishu Media uyu muntu twene ko tumusengera mu musengere no kurahinduke kuvyerekeye ntare n'ibindi Jesse no mushigikira ngo ntare n'ibindi kwanza murazi ko ntare twaramwirukanya urazi rero ntare twaramwirukanya ahubwo uyu muhungu uyu nice yo gutwara ari iwabo mukivuganira ivyo bikabere ari hiyo kandi nabiganiro dukeneye mukavugana inbox cyange kuze kwanza ari ndabona ari mu mashini
umubwire kuze mwe narabonye ikiganiro uzogende basi urondera abavyeyi ba ntare mubwire ico kiyago ca niba ubukunda n'ibindi me kuri televiziyo nyinshi media ibintu vy'ubusazisazi nk'ibi vraiment nayo dukeneye yaho ari ibindi bintu uri principal bavuga ati je ndafise agacenga mu mutwe ariko gusa abakozi ba nyinshi media ndabona uyu muntu mwene wacu afise akantu mu mutwe katagenda neza twomusengera canke nimba rifashanyo umuntu agwaye umutahe cyangwa tukakurondera akazi cyangwa ukurondera akazi kuvyere wice muri ubwo bwesikro bwawe ya ukarondera amahera wice muri ubwo bwesikro bwawe basi turondera amahera tuguhe uvemwe muri ivyo bintu wambare nk'abahungu wambare kuko na iya wasi tuvuga ati ko uri umupede vya vrai je simbona ko uri umupede bivanye n'amaboko nyene umeze umengo wite uterura imizigo uri umukobwa rabo kuboko kwa nice ucuraba n'ukuboko kwawe s'il vous plaît ntawe wishine mu kibanza cyo ivyo bintu vraiment nta muntu bikompara ngo tuvuga ati ngo nivyo donc nje ndi mwiza gusa uko nibona mfise umubiri woroshe kujya kw'abakobwa donc none we nice je kugira umuze n'umuntu nkaho ngo cishira no mu kamera oya Nancy iravuga ati ukuntu yangoye elephant ntago no bikira private check namwe mu bibone so manager avuga ati yuko ntago yo mufashe yuko ngo agenda mu supporting yuko bo ico si kibazo cyo gufasha umuntu yagenze ubandi fisi ivyaha umva ntago mufashe ko bakundana na ntari yo shigikira je no gushigikira wowe ukundana n'umuhungu umukobwa mugenza oya je ntintona bagenda ko drago mudada iyo baramukunda nk'umufanzi uvuga ati urya je narakuze ngena kubitana omwe gato yabasi oya gusa elephant hari kintu nkunda kuvuga afise umutima ntufise umutima nawe ni arakunda naho yameze uku arafise umutima wo gukunda ntabwo afise ibuye managere mwumve arafise umutima rega nahameze uko arafise umutima kandi ndazi siwe yabyiteye kwanza byatanguye gute byatanguye kera cyane none ngo urose umuntu agufasha wo byemera yego uvuga turonse umuntu wo gukura muri iyo nzira yawe tukagucisha mu nzira y'ukuri uvuga ati tugoma duhindure ubwo uve muri ubwo byo bintu wigira nk'umupede bivemwo byo kunda wo vyemera ni ibintu bisanzwe donc sawa Mika kuba ibintu bisenze nibyo mvuga ati yuko ukwemera yuko utangura kwambara impunzu neza z'abahungu abafansi ndazi ntiboko nka kugufasha sibyo nyamba uvuga ati bandondera akazi bakurongera uvuga ati ndakeneye impunzu zinizi wambare sibyo ariko uhinduke ureke ibintu by'abadada ureke ibintu wazi ukuntu uri handsome boy le face ndamwemeye yuko akazohinduka bo muhungu rijezo wambere ku mudraga urebe ni bisanzwe donc sawa okay nibisanzwe donc umviriza emera vuga ati yuko nice ndakwemereye yuko jewe wasinyira bose guhera no musi je nkwe guhereje tangwe kwambara impundu z'abahungu style ntangwe kugenda ndakurunda abagenzi b'abahungu bagenzi apana bijya dadusanga ko munatemberana unyemerere yego ni ibintu bisanzwe donc ariko nivyomvamwo nice ubizi kubanda abagay kuntu bifata boca banwenga abagenzi banje bambonye mindus umuhungu donc yo Mika ndakubwira ntuzophe kubera amajambo y'abantu ngo kubera abantu biyise sibyo uko nubu ni life yiwawe nuzovuga ati ngo ndiye ngo azontwenga no cyangwa ngo mpindutse bazontwenga ngo bavuga ati bazokubona ko ati kameze kurya ubasigara umuhungu aratongoza asigaye bimeze kunuko arabona kuri kurahomvye umuryango wawe baragukene ko byinshi kwanza naragukurikanye kesho umenye numvise ufise bashikawe benshi nomenga ni wowe ari umuhungu umwe ushura umeze kuma urumva ko yahombesheje ni accident muga accident nyabaki ico mbona n'umwanya uriko aragenda yamaze kuvuga ijambo rikomeye yuko aronse ubufasha akava muri iyo nzira byo yo vyemera no kuvuga rero abakozi banyishu media nk'abantu babona ko bafise twamuterera uyu muhungu wacu akinjira mu nzira y'ubuhungu vya vrai apana kwigira umukobwa tukacha tumuzirika tubikunze tukamuzirika tukamusenya ari umuti nimba ari umuntu basi majambo make nimba ari umuntu akurikirana nyinshi media azi umuti wo guhindura umuhungu wacu byo bavyiza kandi urumva ko ari jambo nice aje kuvuga ati ngo afisa bako umva mu muryango wiwe afisa abashiki benshi kuvuga umuhungu n'umunyene uraba nawe nyene yihinduye akigira umukobwa urumva ko bisaba yuko ko tumufasha nka nyinshi media tumubere nyishu bikunze bidakunze naho reka tuvyakira uko nyene ariko umuntu afise iyo nanihi turabivuze ari ngaha avyumve namwe bwo muko babikurikirana umunsi tuzoronga ku kantu
twogira iki ako kagende twomukorera kugira hinduke byo byiza ahubwo reka ndabasabe kandi gushimire nyakubahwa nawe wanse ko kugira kwemera kuri umukobwa kuri umuhungu reka ndagushimire kuri umwanya nyene wijeje wajeje kuntweza ni byiza hajya umuntu ariko aratwenga mu buzima bavuga ko abayongereje imisi yo kubaho je rero natwenze kandi sinatwenze rimwe gusa urumva nimba ari imyaka 10 niyongera imyaka 10 yo kubaho ndibaza n'abantu bariko badukurikirana babonye ingene nuko sinaravye kuko ari umuntu adatwenga mu buzima je rero kandi abashimire kangende numva je ndibaza nta bindi ntabisiga. Okay, merci manager. Sole Fancy aravuze ati yuko arakeneye gusa ikintu citwa ubufasha. Uvuga ati yuko arafise ubufasha umufasha Mika. Ari tayari bwati yohinduka kaba umuhungu. Uko je ndibuka one day ndigo ndarengana nabonye mu muryango wo gwatirika ndahace ndabe. Nasanze huziye abadadamengana abana bashika kuri 9. Bose bari wit bose n'abakobwa. Mewe uyu ni yari umuhungu. No akacamera uko mama wiwe yumvira gute. Abaho gute bigenza gute. Clara babwire ngo Clara Prito Mika bwira abakunzi banyisha iminzi ya ikintu bo gufasha kugira uhinduke kuko ati ari ready yuko hinduka naho yumva ko bitoshoboka me yavuze ati yuko ubu kuno mwanya ari ready yuko yogirane yohinduka naho tavyumva yuko byoshoboka me nta kidashoboka nuzovuga inagira ngishoboka utaragerageza bwira abakunzi banyisha iminzi yabo gufashiki nibuhe bufasha ukeneye kugira nte uhinduke ubu muhungu nakwemeye uko ni wahinduka umumbo boss bikinda bunye byose byaje nije zo wa mbere kuko draga ano kuno ni Samboy wakuba umuyensamboy ni ibintu bisanzwe ariko icyo nshaka kuvuga nikipata na mtu wa karibu basi ananiambia Mika geuka basi kwe dume takufanyiza kila kitu chochote naweza kufanya. Okay, le fans yanasema hivi ku bantu ndazi ntago ari bose usanga twumva ama indio bwati yuko yoro nkumwe bwati aramwegera bwati Mika je ndashaka ndagufashe uhinduka umuhungu yo bikora bwati kira kintu cyose ukeneye no guha yo bikora naho utiyumva ko muri we byokunda koko byaheye kuva vuka ari umwana n'ababikira bakoranye na kuziye bwati yuko yarakorokewe n'ibintu bigoye me nta kidashoboka ku mana sibyo nta kidashoboka ku mana wo tangara hindutse akabanye Samboy ukutungana yambara amakanzu agatangura kwambara amapantaro amajeans ibintu nk'ibyo. So guys ndakeneye comment zanyu ndakene comment muvuga ati yuko ndafise uwo muti wo mufasha yuko Mika yohinduka iyo zina yitwa Mika y'ubudada cyitwa Michael sibyo acha yitwa Michael lirajanye. So guys ndakene comment zanyu.